si show yiwe hawe ikiraka cyo kimwe n'abandi show yitwa gute donc yitwa show dramatique ariko hejuru y'ikintu bya peak dramatic no like there is a difference if the title says dramatic concert ni dramatic concert the presenter cyangwa umuntu I presenting ico gikorwa it doesn't have anything to do with the title no kuvuga hariho Nike dusanzwe tuzinishira hamwe mugabo iraba collaboration n'aba artistes n'aba athlètes ugasanga umwe wese afise genre ikintu ciwiwe like you know kirato canaka mugabo bikaguma bihurira kuri Nike so my concert is dramatic concert yateguwe n'abanaka yeah icakabiri kubera iki usizemwe abatanzania cyane muri show yawe narakubwiye ibintu bya pore ko muzoshwana muzovana ibintu nk'ivyo nyine like umuntu wese abafise an idea yo kungena ubuzima bwawe ububamwo canke abafise like nyene icyumviro yumva wewe wogira ko ugire ubeho mu buzima bwiwawe which tudashobora guha umwanya nivyo ukunda yuko opinion yawe iza kuba nini mu buzima bwiwanje I always come first and then je yatangorane mfise sha whatever uzovuga je ntangorane nimwe kabisa bashatse no kwibuka eske ico kintu bavuze ko umuntu kiza kumufasha iki kiza kumwononera iki muri societe baza kugifata gute it's not like kuvuga gusa kubera ko umvise ari trend kigezwe ico kintu PDD muvuze PDD you think it's something kiri coroshe but it's a lot of no niburaya ubivuze birateye ubwoba so that means tuze turaraba nyene sometimes kibari ataye baratazara byo tuma ni nk'ubu dramatique akabazo k'amatsiko uburibana mama wakubwiye ko ashaka kuza ko mubana aho usanzwe ubaye yaravyanse cyane wavyanse oya bivanye ibintu by'imiziki burimwe cyane byinshi nta kintu na kimwe cyo kujana kure y'umuvyeyi wawe canke cyo tuma winoba umuvyeyi wawe I really miss her sometimes nkumva umengo yo bari hafi yiwanje kubera ko hari ibintu bimwe ucamwe mu buzima bigasaba ko ubufise umuntu akuri ruhande cyane cyane w'umuvyeyi umufise so nari mupropose ze tubane mugaya yaravyanze nzi joro saa 9 ushaka kuvuza imvye amabafrika mukoro nyene ni discipline buri kintu cyose kirafise aho gihere abakobwa none wese umumama ntiyahejeje ivyiwe yoza kunyinjirira gute kandi umweze ni mumama yarahejeje zareke nanje ndondere uzatumupangira ku ruhande oya n'umwana mwiza nibaza ko navyo bitomugora kubera ko nsanzwe atari komezi okay Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndikumwe n'umuririmbyi New Generation Drama Team. Ndakora mu kici. Yeah, ndakora mu kici. Meze neza cyane. I'm good. You? Fresh. Kabisa. Wagize tu mu bihugu bya Burayi, byari bimeze gute muri rusange? It was good. Yari experience kuri jewe ndetse no ku muziki w'u Burundi muri rusange. So and it was good. Ni dramatic anniversary yiwe yasimbiye Zanzibar. Abantu ati wa mwana w'imuyinga ageze kure cyane. Bijye bintu vyakira gute muri rusange. Biko urafata ama vacances. Mutemiki rero wayigize bisi biba vyoroshe cyane. Navuga ko ni bikwereka yuko ibikorwa vyawe arantu biriko birashika and then no kwiryohera mu buzima busanzwe kubera ko buri muntu wese ababikeneye kabisa. So song yawe n'umusigeze ku miliyoni 7 kuri YouTube. Bibaze ko imundimbo za mbere zifasha abantu benshi bazikurikirana. Uba yumve gute muri rusanga ari indirimbo ya mbere. Hariho n'abacugira ko n'abagiye bavuga ati indirimbo urayisoheye ariko ntuzosubira kuronka iyindi nk'iyo. Comment uzifata gute muri rusanga muri ako kanya? Sinzosubira kuronka iyindi ndirimbo nk'iyo. Idoshe nk'iyo. Indirimbo zirahari. Indirimbo is a challenge. Ni nkuko idashobora no kuboneka. Nkuko kandi ishobora kuboneka n'irutijya. Turacakora, turacafise urugendo rurerure. We have like ibintu byinshi byo gushikako.
ahubwo kintu dusabana abantu bashigikiye kujya nyene n'izindi bazishigikira kujya nyene. Iyo udasohoye indirimbo abantu barakunda kuvuga ngo wa muhungu yazimye kandi waheruka gusohora aciye nk'amezi makeya. Ako kajambo kuri Dramata kakira gute? Aro sinkunda guha umwanya munini ibintu biri negative mu buzima bw'iwanje kubera ko if it doesn't help anything mu gihe bitaza kumfasha ikintu na kimwe kunshikana ku ntambwe canke kunyongerereza ikindi kintu mu buzima I don't get time for that. Si show yiwe hawe ikiraka cyo kimwe n'abandi show yitwa gute? Donc yitwa show Dramati ariko hejuru y'ikintu bya peak dramatic. No, like there is a difference. If the title says dramatic concert, ni dramatic concert. The presenter canke umuntu I presenting ico gikorwa, it doesn't have anything to do with the title. No kuvuga hariho dufate nka karorero. Hariho Nike dusanzwe tuzi nishira hamwe. Mugabo iraba collaboration n'aba artistes, n'aba athlètes. Ugasanga umwe wese afise genre ikintu ciwiwe like kirato canaka mugabe bikaguma bihurira kuri Nike. So my concert is dramatic concert yateguwe n'abanaka. Yeah. Tumaze iminsi tubona hari ikibazo kijanye na promotion kubaririmbyi iyo bahawe ibiraka no musi promotion bayipanga hakiri kare. Ariho n'amashow yahomvye mu minsi akabura abantu muri kijya kibanza nicaye wimiriza uvuga ati nanje ntibize bimbe ko ari show ya mbere. Ica kabiri kubera iki usizemwe abatanzani cyane muri show yawe? Mere icambere nuko if ever baje niteka kuri twese niteka ku muziki w'u Burundi no kuvuga ko basanzwe badushigikira kandi bagashigikira n'ibikorwa dukora kubera ko ejo ni haba ikintu ni haba intererano ivuye mu muziki bizoba vyaciye mu muziki w'iwacu. No kuvuga bizoba vyaciye ku ba artiste no kuvuga bariko baradushigikira ni bariko bashigikira twebwe twenyene. So ico no saba si no kuri concert yiwanje gusa no kuza abandi bazoze baritabira kubera ko biradutera intege biradufasha cyane. And then ica kabiri naho ni nkuko turaba ambiance abantu baje mu biteramo baba bakeneye. Nibaza ko kote y'abatanzania ni ambiance tudakunda kubona cyane ngaha. And then tugerageje gukorana nabo ejo muzokumva Melanin Boy yagiye gukora muri Tanzania nawe. So that's how people be recognized. Canke agakora collabo n'undi muririmbyi yarari muri concert ni kuvuga bizofasha umu artist kwiyumva ko nawe hari ari muhira canke nawe gushobora kumenyekana muri ivyo bihugu. Nyimba afish barayipostinze abatanzania barabonye ko amazina y'aba artist b'abarundi ni kuvuga na ka geste gatoya mugaka meaning ibintu binini cyane. Hano bacavuga ati mu gihugu ca Canada ati uyu mujamaka aho vyakabereye kera ntazogaruka. Jesi nibaza ko objectif ari kureka kugaruka kubera ko nyimba ejo nshobora kugenda bikagira abandi bantu bifasha inyuma. Twese nk'aba artiste twamye twipfuza ko hogira amatru yoroshe abantu bose baza kuronkeramwo ama opportunity. Nyimba jewe nshobora kuzoja muri Canada nkavayo ndisiyo hari abandi bantu bizofasha kandi bafise imiryango bafise abantu babarabirako bafise abantu babiteze ko ibintu vyinshi. So I always believe mu gukora ikintu kiza gushigikira abandi bantu kubera ko iburaya nitwumva hageze ko tuzojayo kubaye nkuko nyene tutari tuzi ko nonga tuzohashika deja sinarinzi ko nzoba ni Bujumbura none ubu siyo mbaye wari zikari muhinga ngozi muhinga Kirundi mugabo ubu mbi Bujumbura no kuvuga nandi ni bukebuke. Hari gihe abantu bagira comment cyane cyane babafana comment ugasanga yababaza ukuntu nyene sanga bakubwiye ngo urumva ngo nkaho kameze ico kimwe n'abandi ubu vyakira gute mu gisanga narakubwiye ibintu vyapore ko muzoshwana muzovana ibintu nk'ivyo nyene like ndiyashkanye na po urabona ngiye na like umuntu wese abafise an idea yo kungena ubuzima bwawe ububamwo canke abafise like
nyene icyumviro yumva wewe wogira kugira ubeho mu buzima bw'iwawe which tudashobora guha umwanya nivyo ukunda yuko opinion yawe iza kuba nini mu buzima bw'iwanyu. I always come first and then jewe atangorane mfise sha whatever uzovuga nje ntangorane nimwe kabisa. And then nibaza yuko n'abantu bamwe bazo baravuga ibintu atari uko bashatse kuryohera amatwi y'abantu mugabo bashatse no kwibuka eske ico kintu bavuze ko umuntu kiza kumufasha iki kiza kumwononera iki muri societe baza kugifata gute. It's not like kuvuga gusa kubera ko umvise ari trend kigezweho ico kintu. PDD muvuze PDD you think it's something kiri coroshe but it's a lot of no niburaya ubivuze birateye ubwoba so that means tuze turaraba nyene sometimes kibari ataye baratazara byo tumara okay so guhora kwawe no gutekereza kwawe no kusanzwe umeze bamwe babibonamo nk'ubyishimye no kugara umwe wese ni bimwe nakubwira umwe wese afite idea yo kungena ubaho ubuzima bwiwa afite icyumviro cyo kungena ubaho muga which we don't like getting along je nibaza yuko biba bisaba biba bivuze ko n'umuntu atakuzi n'umuntu atagutahura n'umuntu mutamenyeranye kandi birumvikana kabisa umwe wese ashobora kugira ko amayide wewe yiyumviriye bivanye no kungena kubona which I understand mugabo sinibaza yuko mu buzima bw'iwanje kibanza kinini nogiye kwishima kubera ko nanje abantu ntibanyishimye abantu baranyumvirije abantu barampaye umwanya abantu baranyakiriye bakunda ivyo nkora so sinumva rero ikintu cyo tuma nishima ku bantu bari atari cyane so ndabizi umuntu ateguye igiteramo abakeneye ko abantu baza muri show ari benshi nibaza yuko basindaje kuri stage ariko nibaza umuntu ari kuri stage arahimbago yabonye public ari nyinshi cyane sometimes ndazi ko vyashitse bakagutumira ahantu ukavuga ati sinatumi wari kwerekanije ko baramutse je kwa Kigingi Van Beach yasina baramukije basi umva public basi y'abantu baramutsa mu artiste araririmba iko koramo bagufotoye waduze kuri stage ntuburamukije aba so ndibaza ubukene abantu benshi baza muri ico giteramo biragisho bigusigiye nk'umurinzi biraguhereza na vibe nyinshi cyane bibaze bataje bari kibazo cyane mugatwa amatwa aririmbye ati abantu bahari tuca tugaruka kuri ca kintu ukora umuziki nk'akazi nyene uzuza akazi kawe hamutaka mugabe iyo baje naho it's always a vibe biratera intege abaririmbyi bataje naho ni yare nawe n'umuntu arambwira ati narasizemo miliyoni nyinshi mu gutegura ibitaramo ntavyo narinzi ariko narahunze kuri suicide sinzobisubira kubigarukamo ni kahe kantu kandi ico gihe yidogera abaririmbyi avuga ati namuhaye amahera ndamubwira ngire aga video promotion kugira abantu bashobore kuza ntavyo yigeze akora nikaye kajambo bobwira abandi novuga ko ningeso ifise abaririmbyi nanje mubi wanje yarabataratuma nanje yarabataratuma mugabo I believe yuko nyimba bipfira ku ba artist tuzi ko twe dusanzwe dukora umuziki kugira tubeho novuga ko ako kantu ifo ko tukagabanya kubera ko ejo bazota confiance kuri twebwe babone ko tutari serieux hama dutangurire kwibona turiko turabura ubuzi buke urumva so novuga kubona basanzwe ategura ibiteramo si igiteramo cyo nyene gihomba bashobora no kubaka inzi kagwa no kuvuga ntiworeka ko investisa mu kintu ngo ni kubera ko cahombye rimwe uriga aho cahombeye ukiga ibibazo vyabayemwo ejo canke hirya ejo ushobora kuronka resultat wari ushaka bivanye n'amakosa wagiye urakosora so so waharutubirwa cyane yabaye Burayi nino mu Burundi ariko umuntu akaca yibaza ati kuva kera taraba uri uno munsi iyi ndoto wari uyifise mu gihe kingana gute wavyumvira gute muri ico gihe cagihe cha indoto yo yari kabisa nyene yo kwibona uri undi muntu canke urandi hantu sinovuga ko aho ndi aharenze cyane muganda hashimira Imana kabisa mugabo ari ibintu bibuka kamengo ntivyari sanse kuba canke ntivyari ntiwari uzi ko vyobaye which tuba dutegerezwa kuba turi grateful every time tugashimira Imana kabisa so ni nk'ubu dramatic akabazo k'amatsiko uburibana mama wakubwiye ko ashaka kuza ko mubana aho usanzwe ubaye yaravyanse cyane wavyanse bivanye n'ibintu by'imiziki uburimwe cyane byinshi
nta kintu na kimwe cyo kujana kure y'umuvyeyi wawe canke cyo tuma winoba umuvyeyi wawe. I really miss her sometimes. Nkumva umengo yoba ari hafi yiwanje kubera ko hari ibintu bimwe ucamwe mu buzima bigasaba ko ufise umuntu akuri ruhande cyane cyane w'umuvyeyi umufise. So nari nabimupropose ze tubane mugabo yaravyanze. Mugabo rero iyo mubana naho kubera ibintu by'imiziki ukora Oya z'ijoro saa 9 ushaka kuvuza ibintu by'amabafrika mukoroba nyene ni discipline buri kintu cyose kirafise aho giherera abakobwa none wewe si mu mama ntiyahejeje ivyiwe yoza kunyinjirira gute kandi umweze ni mu mama yarahejeje zareke nanje ndondere uza tumupangira ku ruhande. Oya ni umwana mwiza nibaza ko navyo bitomugora kubera ko nsanzwe atari komezi. Okay. So yabimeze neza cyane. So ni inshuro nyinshi ukunda kuja kumuramutsa kenshi kabaho kenshi mugabe yabimeze neza. So hari abandi bantu iyo bageze aho ugeze kiretse abavyeyi nibaza yuko badakunda kwibuka biwabo mu miryango badakunda no gupresenta uwo bakomoka. Yes, sinzi nyene tu imitima bimeze kunde. Abantu baratandukanye kabisa. Mugabo Jesse nibona ndi ngaho nta kintu na kimwe woshika ko kikurutira umuryango wawe canke famille yawe uko yobingana kose. Nibaza yuko nibo bantu bakuzi mwakuranye mwavanye kure bakubonye uri gusa kurusha abandi bantu bose. Hari ibintu kabisa utabukwiye gukora mu buzima hageze kesi ya famille. So ikiganiro ni open mic nkeka jambo bwira abakunzi muri rusange wongera n'abatumirira uwo munsi cyane cyane abakunzi kazi n'abakunzi habanza abakunzi kazi n'abakunzi. So kubera ko gatoyi nta munsi yaraza nk'umwana akakubwira jena nagukunze apana ivyo uwo kibaza ko ari ivy'ubufana bisanzwe aho ugasanga ari oya kugukunda oya barahari kabisa ucurishura ngo ndabakunda wikimana ugira bakunda ukabwira ko ndanje ndagukunda nk'uko Imana yakunze urukundo nk'uko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo umwe w'ikinege mu bizima nga niko vyanditse mvuze vyanditse nega nico kimwe kandi okay urashaka kutumira ikintu rero nyamukuru kiduhurije ngaha kabisa no kubwira umurundi wese ahantu hose ari ashobore kuzoshika ku iyo tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 11 turimwo ni kuri source dinini. Ibintu byose biteguye neza ku makote yose nta kintu na kimwe kizobura. Azo hari ivyo gufungura azo hari ivyo kunywa mu ngeri zose no kuvuga no kwigerera gwereye kugwa n'isongo byose ushika hejuru and then no gusaba ko abarundi babandanya badushigikira kabisa aho tugeze ntiturekure urugamba ruracari rurerure. Tugeze ahantu kure cyane bagume badushigikira batwereka urukundo natwe tubashe gukora ivyo bakeneye. Coke n'abana bakunda bavuga ati kajya kana twibagije indirimbo zo mu mahanga tube turi benshi rero twibagiza abo banyamahanga and then ejo twisange turiko turyoherwa n'umuziki wacu.